Maramutse ejo narose message y'umuntu ambwira ko ariko aribwa ibintu mu Burundi hanyuma ndamubaza none ndashobora kwivuga ukideklara tukamera nk'abatanze ubuhamya. Reka ndagutelefona mu kanya kugira ngo nk'ama details urakoze. Ikiri gusa nashaka kubaza, urashaka ko amajwi yawe aja kuri internet ko nyene canke uyahindure canke ntacyo bigutwaye ubwo usanzwe uri muri ngo ya amazina yanje no ijwi ryanje no we gusa genda uvugemo ko procureur runaka na OPG runaka ari bariko barandenganya hanyuma jewe nanje nigumire ndafise ama projet ndiko ndakora mu Burundi. Oya okay ko mbona to yashirako ko bigira gusa nk'iganiro kavuga nyene bimeze kubera igituma mvuga ko tobigenda kubera utusanga hariho nk'abantu batuzi kandi dukorera imigambi hariya mbona bo bigira nk'iganiro gusa ukabwira ati bino bintu nk'akarorero ibintu namba ari byo bikurikiranwe babitohoze neza ukabigira nk'iganiro ukabwira ati iki kintu kimeze uku mwoshika ngaha no ngaha mukaraba uyu muntu n'uyu ibyo bintu urwo rubanza nyene baruciye canke nyene bibandanya uko nyene Nubumenga ndibiratwengeje kumva ko jewe ndi umwihevyi ari je ngenda gusemerera hanyuma ngasemera kuri entere ku ma projet wawe kumurza wikorera ama projet yawe aho guseruka mu kavuga akaba ari ku mutima. Bo ironikoma mu gatondo ka kare mu ijoro nko mu masaha 9 mbona phone yanje iri kuringinga ama message bla 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 ngo Interpol ngo bariko barondondeza ngo bagiye kundondeza Interpol. Bo ibyo Interpol nabivuga ko no munsi kubanza bafata umwanya wavyo nashaka gusa kuvuga ko iyo message nariko ndatanga ejo ko nabimubwiye ni message narose mu ijoro vya confirmer yuko en fait abantu dutinya ama consequences yo gusemera mugabo tukaronka na avantage. Bo reka ariko ndumvise video nakoze ejo evidemment imbere yuko ndonka ayo menace ariko bica bihurirana nuko yene iya risque à prendre kugira ngo changement iboneke mu Burundi dantureka kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Maramutse hari iryungane nkunze kumva rivuga ngo umenga ryanditswe n'umwanditsi yitwa Edmund Burke muja kurirondera, rivuga ngo ikintu kimwe gusa gikenewe kugira ngo inabi itsinde canke ikibi ciganze nuko abantu beza abantu bazima ataco bakora canke baguma binumiye harahora bakoresha uko bavuga ngo good men do nothing, donc ngo the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing canke good men to remain silent. Donc ikintu necessaire kimwe gusa gikenewe kugira ngo kibi ciganze nuko abantu beza batagira ico bakora canke ico bavuga. Bo nawe sindeko nabwira mu vy'ukuri ngo abantu hari Burundi bite mu manga ibintu nk'ivyo mugabo harimo ikintu cahaye inguvu CNDD-FDD nuko abantu kujya vuga ngo mishako ndakwanka sepa ndagusha ko ndabizi abantu baranka CNDD-FDD mugabo bagatinya kuyibwira abo ni nk'abari mu Burundi mugabo na cyane hari abantu bari kwayishikikira à tout prix. Et puis abona cyavuga kuri no munsi n'abantu baba bafise ibintu barenganijwe mu gihugu bakareka kuvuga ntazi impamvu okay kugira ngo baprotege utundi dusigaye ugaca usanga nivyo bica biha inguvu abanyakibi. Bo anyanganire cyane umuntu twavuganye ari yo hanze ariko yibwa muri projet agomba gukora mu Burundi, ndamusaba nti amajwi ndamubaza nti amajwi yawe ndayakoreshe ngo ntiwoyakoresha ngo hariya ngo hari abantu batuzi ngo kandi ngo turaba project turiko turakorerayo. Kandi urumva hariya kubera umuntu usanga dufise ibintu byinshi tuguma tugenda buri mwanya urumva ni hamwe twahura n'ingorane ariko urumva wagahinyanya kujya ukavuga ati hibwa abantu benshi kuko hariho uwo muri Norvege niba bashatse no kumwica. Nje
ndabaza ko atabantu hari abanzi cyangwa jewe ndumwihevye cyangwa jewe hariho icyo ndiko ndungukamo. Wewe ni uri kurungukamo, wewe ni kuri gukora projet mu Burundi, wewe ni we wibwe, wewe ni kurondera ubutungane. None urumva ngo ninda guhishe je barigenze kwishira ku karubanda kuri projet ziwawe. It's your damn project. Nta mutahe je nashizemwo je mu Burundi ndahashira mu mutahe nitonda, ni washizemo mutahe wibwe aho gusemerera ukaburira n'abandi ngo n'amajwi wenda yahishe. None ni nanza ndahisha amajwi abantu bazamenya gute ko ndiko navuga n'ukuri ko majwi yahindutse shobora no kujya muri studio nyihindura ijwi jewe nyene ndavuga nisubiriza babatu Semerera none yabaye umuswahili azigaye hindura ijwi aho kutubwiriza ukuri. Uwo muntu naseruke, umuntu yibwe naseruke. Nakunage no seruka yibwe runaka. Umuntu ari muri Belgique, umuntu ari muri Australia, utinyiki wankiki. Nimba ufite ama projet nuko projet zibamo ama risque ugira kuguhomba no kunguka. Iyo umuntu yungutse nibambira, iyo bahumvye nibambire. Nshaka ko abarundi wibwe se kuvuga uti nibwe nibiba na yamuremye yaraserutse aracyafise itongo kandi yaravuze ati je ndiko ndibwa ariyemera ikizina giye je namukunze ko twaravuganye avuga ati jewe vuga izina ryanje ndiko ndibwa ngo bagusemerera. Okay, kuko nico gihe ibintu bimenyekana bajyana wowe kuri televiziyo wamuzehe nyambari ukigize gute ntibaza imbere yane bati je ndiko ndibwa. Wewe uri muri Canada utinyiki umuzehe yigwariye ari mu Burundi ashobora kuza akavuga mvuga mu bitanya muri muhwanya abakecuru bashaka kuja kwiteza ati nyabona batwivye wewe uri muri Canada uvuga ngo tuguhishahishe. Okay, simvuze ngo niyerekane igumire hiyo mwaje ntumvuge ngo nje gukora yo dirty work. Nje kwikwa encore kuvuga amazina y'abantu munaka procureur nako muvuge ushema na OPG runaka uri kubagiriza ibintu ntashobora kuverifia nje kubavuga jewe wewe wibereye muri Canada cyangwa muri Australia cyangwa muri New Zealand abari nje kuvuga amazina y'aba OPG ntabonye urubanza aho baruciye ntazi nyene vyagenze ntazi umunsi watanze amafaranga nta preuve nimwe mfise gusa kwijambo bwiye ngo ugende uvuge kuko ico gihe nshobora gusana naguye mu mutego. Abanaje kunde gumutego Semerera katumu discredité ndababwire ko buramatari w'intara ya Gitega uno munsi twamubonye ariko arongora umugore wa naka gendo bivuge nkaja ku radio kumbure buramatari uwo munsi bavuze yibereye sepa mu Buganda cyanye i Dubai ngasanga ndamaramaye mugabo uzi nti naka yabivuze numamvise ijya naka niwe yavuze sije nabivuze ico gihe omwe cyane bwa ntivyo ndavyumvanye naka niwe wavyivugiye muganda vyishira ko ngo come on ifoko ntuze umuntu ari mu Burundi ndashaka kumuprotege trebye umuntu ari mu Burundi yenda bitahura pe umuntu ari mu Burundi ntaje ugi umuntu ari mu Burundi kiretse nyine urishigiye sendede nta muntu ari karasemera mu Burundi noshira ijwi yiwe ku karubanda ndazi ko vyo mugarukako uwo basi protection guaranteed. Undi muntu aproteger n'umuntu atanyunga ari karabironkamo ahubwo ari karavolontiyaringa. C'est pas ushakuri muri Belgique ukabona sepe kino ambassade yakoze mu vuti bonje ariko nta ibintu ndanyugo ndiko ndabikoramo nja kuvaje gusana go information ungumiza anonyme singene ko abantu tubana na hano mu Bubiligi canke muri France canke muri Canada bazabaranyinuba ngo nije ndiko ndadorya ya uwo kameme itsoke muga umuntu ufise inyungu muri business iyo business ikagira probleme you ought to come out in the talk ni utsa kuja hanze ugasemerera ntabwo tuja gusemerera. Ico ni kintu uvuga kwanza ni business privé encore une fois kugira nevite ko abantu bogwa muri ako kaga nibikinze nakebura ndashobora kubisemerera mugo nkeneye ko namwe mushiramo contribution yanyu mukene kuma muri anonyme kuri X abantu bahari bivuga amazina ande nikwigize ejo ari professeur Berandi ntashaka yarari abantu b'intervenant bose bavuga amazina yabo bavuga amajwi yabo nta bintu vya distortion barimwo kandi bo nta nyungu bari kuvuga ngo tudandaza mu Burundi ngo twivye project n'abantu bifuza ko bigenda neza. Niba mushaka ko ama project agenda neza ni mudufashe tuhanure dukosore dusemerere. Niba mushaka naho ko bumeruko buri mikora ama project yanyu genda mukora ama project yanyu birabasha. You can't have it both way. Niba ndamuvugire ndakoneza ko abo bantu bamwe bavuga icyongereza. You cannot have a cake and eat it too. None bugana w'icyongereza. Kutashaka kuronka cake gato ngo wongere uyige. Ni umugano uri complex kusaba intelligence ko utahure. Mugabo peu importe sindiko ndigisha philosophy. Ngo nshaka kuvuga ko
ugomba guhitamo. Ntushobora kuvuga ngo bongo je nkeneye kuzoza ndigira Burundi nirira nigira gutenja gutembera neva me ameme tankeneye kuza ndasemera ntibishoboka. Utefishitamo lane imwe uhitemo yo lane yo kuja ku ruhande rw'abaneva no kubashigikira bishaka no kora ama projet kende ukore ama risque ate risque ze péril cyo namna gisemereye ukeneye kuvuga uti jewe nkeneye ko ibintu bihinduka ja ku ruhande rw'ari kwasemera kugira ibintu bihinduke hanyuma dusemerere. Harimo ama risque bien sûr iyo projet ushobora gupfa. Projet ugenda liquidating nibona hatagendeka nibona hakora komeza n'ama projet yawe reka kungora reka kutugora twe twibere ku rugamba. Okay sindi ku rugamba mugabo wa niba naho bona projet dakora yiri liquidating kende ugurisha ama asset vise wirotire niko bimeze iyo utanguye business kona nikora urashobora guradeklara na bankruptcy mu bigo bimwe mugabo keshi na keshi you can liquidate your business hanyuma gasubira gutanga uti narahomvye nta kundi hanyuma uvuga uteka turabe ko twotegura terega nzosubireyo la prochaine fois tere imeze nashaka gukora udandazwa. Niyo choice mugomba gukora bantu b'Imana niyo choice mugomba gukora. Encore une fois sivuze ngo nta anonyma nemera anonyma mu gihe iri ki benefita rubanda pani ki benefita umuntu umwe we ku benefita rumwe niwe ugomba gufata ama risk kuko na reward ni uzoyafata wenyene. Okay you see what I'm saying? Bo ni warutsinzwe mugabo urumva natwe tuje ngo basemera nibo bagize nibikina bamwari kumwe na jeno hano mu bandi kumbone mu gihe cyane no bandi ko ndabeshera aba poker kuravuga mu mazina n'aba page n'andi mazina ntashobora kuverifia. Voilà nico ndashaka kuvuga ko anonyma ndayemera cyane mugabo make sure ko iyo anonyma iri kuri proteger abantu benshi pana gu proteger interezi wawe ari interezi wawe seruka uvuge turagufata mu bwongo c'est vrai birasho no gukingira abandi bazoza mu nyuma mugaye cyo nabana kivuze igihe cyose utanza umutahe kagendeka kubeshe abo ni babantu rankarane passent nshobora kuba naravuga nti bantu mushora umutahe bantu muha amafaranga runaka na runaka kuba yavuze amazina abiri nama nasemereye careful muha amafaranga abantu muca mubamenye muga nkirenganira ndishanavuze amafaranga ndiko ndatanga mu yafise kazi yeno ngoze neza guza kundirira nayo neza gumuntu nzakundira naba abo ni bande bacho urumansi w'igihugu office shari twereke ivyo wubatse none umaziki mu nyuma ukazamvaza ngo ngugende tuvugire ngo mugabe zina ngo namaju yacu yaheje. Come on sorry unyihanganire I don't have time. To niba kuri computer ndiko ndahindura amaju y'umuntu come on. Yeah, sawa. Mugira umusibiza. Mugomba kuguseruka mwebwe muri ko muribwe mugomba kuvuga kujya vuga ngo ubandwa ni wabandurugi. I don't know. Wewe ubwe ugomba guseruka cyenda cyo shanokora nuko abantu benshi bamba bivuga. Cyenda cyo nibwe naye. Okay, mugira umusibiza.